Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri ano makuru ya televiziyo Renaissance. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Kuri uyu wa mbere niho hatangujwe igikorwa cyo gukingira ingwara y'igitugu arizo bita hepatite B na C. Iki gikorwa kikaba catangujwe mu gisagara ca Bujumbura na Dr Tade Ndikumana, umushikiranganje w'amagara y'abantu, kikazobandanyiriza no mu zindi ntara zo hagati mu gihugu. Kuri uyu wa mbere kandi niho Deogide Rurema, umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, yatanguza ibikorwa vyo kurima ku misozi bakoresheje kuvomera. Aramenyesha ko hubatswe urugomera rw'amazi ruzofasha abarimyi kuvomera mu gihe cici. Ikigo Rapred gira ubuntu carahaye impamya bushobozi abantu bakwirikiranye inyigisho zo gufasha impunzi zahahamutse. Hari kuri uyu wa gatandatu mu kigo Christus Remera mu gisagara ca Kigali, aho ni mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Idonido y'aya makuru ni Mukanyisase. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'amagara y'abantu. Gufasha abanyagihugu kwipimisha ingwara y'igitigu no kubahimiriza ngo bipimisha ingwara ya hepatite B na C niryo hangiro ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwihaye. Ibi bishikirizwa na muganga Tade Ndikumana, umushikiranganje w'amagara y'abantu kuri uyu wa mbere aho yaramutse yugurura icese iki gikorwa cyo gupima ingwara za hepatite B na C ku buntu kuko kuzipimisha bizimvye cyane. Kwirikira baramuze kwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru wari kurwanya indwara z'igitigu. Mu Burundi rero mufise ihangiro irihe icyambere mwabonye yuko tuhimbaza irageze kuko twifatanyije n'abenegihugu mu gufasha kugira ngo dushobore gupima ku buntu abenegihugu bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura, haraza Gitega, Rumonge, Ngozi, Kirundo na Muyinga. Rero nakaryo keza kugira ngo duhimize abenegihugu bamenye ko ingwara y'igitigu ari ingwara ari gwicaruhoze kandi ihari ngaha mu Burundi. Rero ingwara kugira ngo uyivure neza ubanza kuyipimisha. Rero ngaha mu Burundi dusanzwe dupima izo ngwara ariko bisaba uburyo bwinshi, cyo gituma twashatse ko twifatanya n'abenegihugu na cyane cyane badafise uburyo kugira ngo nabo nyene bashobore kuronka ku karyo keza ko kwipimisha. Rero turabamagariye kwipimisha muri iminsi 3 kugira ngo bamaze kwipimisha turiko turarondera ingene tworonka imiti. Rero leta y'u Burundi yamaze gufashanya na leta y'igihugu ca Egypt kugira ngo imiti ishobore kuboneka. Ahandi imiti isanga itangwa nko muri mutuelle de la fonction publique, aho naho nyene ni imiti zimvye cyane, ariko cyo nishoboza yuko imbere yuko bishobora kuvura abantu batipimishije. Rero kenshi kugira abantu benshi baravyitiranya, turavye nk'ingwara y'igitigu iterwa n'umugera wa B, tuyisanga hanini ifatanye n'umugera wa sida. Kenshi rero ijya miti yo gupfufahaza umugera wa sida irashobora gufasha niyo dusanzwe dutanga. Rero ico dusaba nuko abantu bo kwipimisha. Iyo rero iyo umuntu amaze kugira bavuga ijya ngwara y'igitigu ya B, ico bita hepatite B chronique, afata imiti yo gupfufahaza kujya bayifata abagena umugera wa sida. Mugabo C yo iravugwa amezi 3 igakira. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bumenyesha ko hubatswe urugomero rw'amazi ruzofasha abanyagihugu kuvomera imirima yabo mu gihe cici. Rukazoba rufise ubushobozi bwo kuvomera hektari 16, rukaba rufise agaciro k'imiliyoni 75 z'amafaranga y'amarundi. Bikaba vyamenyeshejwe na Deogide Rurema, umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi kuri uno wa mbere aho yari katanguza ibikorwa vyo kurima ku misozi bakoresheje kuvomera. Kwirikira n'urugomero rutoyi rushobora kuba rufise metero kibe 50, tukaba twaguyumviriye ku mahera y'ubushikiranganje batugirira ibiharuro, batubwira ko ruzotwara miliyoni 250, ariko tugomba turoheraheze tutarengeje imiliyoni 75. Urwo rugomero nahari ruto rwo kuvomera rukaba rufise ubushobozi bwo kuvomera hegitari 16. Nukuvuga rero ababene gihugu bose mwabonye bari iruhande y'urwo rugomero barafashije, baratanga amaboko kuko amazi yose y'urwo rugomero azoca bafasha kurima imirima yabo, kandi batanguye kwitegura, kandi bakadusaba bati nakuwa mushikiranganje ahantu habe imirima y'akarorero
muca mumva rero ko ari wa mugambi n'ubundi wo kujana gukoresha amazi neza gukingira amasoko kugira ngo tugire amazi ari amahirwe ku gihugu tugutegekanya mu mezi atarenze 3 haro twashaka kwengurukira n'abene gihugu kuko babona yuko iterambere ribava ko rikabagarukako n'abandi bazobera akarorero ahandi kuko twihaye ihangiro yuko ibiburi ku mwaka nawe nyene tuzoza turashira mu rugomero rumwe mu mwaka ngo abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye ntibari bakwiye gutabura impuzu z'ishure kuko bashobora kuziha batishoboye. Janvier Ndirahisha umushikiranganje w'indero agahamagarira abarundi bose cane cane abavyeyi gufashanya guha indero nziza abana bacu b'abarundi ngo kuneza iterambere ry'igihugu cacu. Tumukurikire. Je profite de l'occasion pour encore rappeler aux élèves. Mboneho n'akaryo ko kwibutsa abanyeshure ko atari vyiza gutabura impuzu z'ishure. Naho bibaza ko bahirije amashure yisumbuye barashobora kuzibika bakazoziha batishoboye. Si vyiza ku gihugu cacu no kuri kazoza ku Burundi. Ndahamagarira kandi abavyeyi kudufasha guha indero nziza abana bacu. Turakora ibishoboka vyose mu gihe bakiri ku mashure, ariko igihe bahejeje n'abarundi bose na cane cane abavyeyi bakwiye kudufasha guha indero nziza abana bacu. Ndabasaba kugarukira igikorwa cacu co guha indero abarundi kuri kazoza n'iterambere ry'igihugu cacu. Murakoze. Pour l'avenir et le développement de notre pays. Je vous remercie. Inyuma y'inyigisho z'amayinga 8 abantu 200 bararonkejwe impamyabushobozi z'iteka zo kwigisha abandi mu gufasha impunzi zahuye n'ihahamuka. Izo nyigisho zatanzwe n'ikigo Rapred gira ubuntu kibicishije ku gisata kijejwe kwigisha amahoro gira ubuntu Peace Academy. Hari kuri wa gatandatu igenekerezo rya 10 Myandagaro uno mwaka turimwo mu kigo Centre Christus Kigali. Iyi nkuru tuyikesha Thierry Bigirindavyi. Izo nyigisho zaje zigenewe bamwe mu Barundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda basanzwe ari mboneza mu bisata bitandukanye barimo. Harimwe abaganga, abashingwa manza, abo mu mashirahamwe haranira agateka kazi na muntu, abamenyesha makuru, abarongoye abandi mu mashirahamwe y'abakenyezi n'ugwaruka. Ubumenyi bwaronkejwe bwari bwo kwigisha abandi kubijanye no gufasha abarundi bahunze bafise ikibazo cihahamuka. Bakabumviriza bakabafasha no kubereka ukuntu boshikira abahinga babinonosoye. Izo nyigisho zatanzwe n'ikigo Rapred gira ubuntu kibicishije ku gisata kijejwe inyigisho zo gutsimbataza umuco w'amahoro mu karere k'ibiyaga binini gira ubuntu Peace Academy. Ico gisata gikora ivyigwa n'ubushakashatsi mu ntumbero yo gukora ibikorwa bigaragara vyo gukomeza amahoro be no gusubiza hamwe. Patiri Deogracias Maruhukiro arongoye Rapred gira ubuntu aravuga ihangiro bafise n'icatumye biyumvira izo nyigisho. Muri Rapred gira ubuntu dusanzwe turi abantu bava mu bihugu bitandukanye. Abadagi duheye kuri kahise k'ingwano zabaye mu Budagi, abava muri Europe yo muri ibuserukirazuba ahabaye nk'ingwano muri za Croatia n'ahandi, muri Afrika hariho muri Côte d'Ivoire, hariho muri Kenya ekanahandi. Twashatse guhera kuri ibyo aho habaye ingwano afise n'ishaka ryo gushaka gushira hamwe kugira ngo baronderera amahoro hamwe, hanyuma dukore n'ibintu byo kugira ubushakashatsi. Niho rero twaciye dutangurira hamwe dushira hamwe dukorana na Université ya Freiburg kugira ngo bijanye n'ubushakashatsi bikorera hamwe, hanyuma turabe n'ingene twofasha cane cane muri kano karere kacu mu bihugu turimwo mu Burundi, mu Rwanda no muri Kongo. Niho dusanzwe dukorera cane cane kuri ico kibazo cyo gukomeza amahoro no gusubiza hamwe. Duhereye cane cane Rapred yavutse mu 2015 hatanguye iki kibazo c'u Burundi. Twararavye ko hariho ibibazo bijanye no guhahamuka ku bantu bahunze. Ivyo bibazo twabibonye no mu Budagi ku mpunzi nyinshi zaje ziva mu Budagi cabaye ikibazo kininiya. Tutireka duhere kubiriko bibera ngaha nyingene bariko bafasha impunzi, turabona twingena twofasha abantu biwacu impunzi bafise ibyo bibazo byo guhahamuka nk'akarorero. Umwe mu batanze izo nyigisho arabona ko abo bazikurikiranye bafise ubumenyi buhagije, bafise ubumenyi bwo gufasha bene wabo bahahamutse. Uwahunze afise ico yahunze cyamubabaje cyamukomerekeje, nubwo buhinga rero buvanze harimo nabigisha batandukanye, umwe wese akazana ubumenyi bwiwe, akazana ivyiyumviro vyiwe, bagashira hamwe bakuzuzanya, bakuzuriza abantu kugira batware ubumenyi bwitwa ko bufadika kugira bazirashobore gufasha bene wabo. Ubwabo bwa mbere nabo bumva ivyo bintu babitahure, bumve ko bashobora nabo kuba bari mu mugwi wahuye n'ivyo bibazo, kuko
ushobora kuba warize ushobora kuba wize ariko ufise nawe kahise kakubabaje ubwo rero utangwa kwimenya imbere yo kumenya abandi utangwa kwifasha imbere kufasha abandi ubwo rero ni umwanya mwiza wo kumenya ivyo no kwifasha nabo tukifuza ko turi kumwe nabo bofasha abandi bagenzi babo barundi bene wacu bafise ivyo bibazo bikomeye ku mutima imibabaro intuntu n'agahinda bivanze bivuye ku byo twaciye mu Burundi. Niragira Gislaine umwe muri abo bakwikanye izo nyigisho avuga ko uwa mbere vyagiriye akamaro ari wenyene kuko na wene ngo aravye neza yasanze yari yarahahamutse. Izi nyigisho je n'ubwa mbere ndazigize ariko zaramfashije. D'abord jewe narakize hari ibintu byinshi nagiye ndabona muri jewe donc vyari intambamye mugabo ubu wenda ndabona yuko shobora kubirengera. Hari ingero nyinshi zihahamuka ariko aho ngeze ndabona yuko nshobora gufasha umuntu yahahamutse bikanamurinda gushika donc ahantu ashobora gusara. Hari igihe yagana umuntu vraiment ukumva yuko muri we mu buzima ariko arabaho hari ahantu yihevye hari ahantu bivumengo nta hejo hariho mugabo ejo hariho. Birashoboka ko dushaka kubaho mu buhungiro tukazotaha turi abantu bazima. Abahahamutse barakiri iyo bitaweho neza uko bikwiye bivugwa na Patri Innocent Rugaragu arongoye ikigo Christus cabereyemo izo nyigisho. Abivuga afatiye ku kuntu inyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda abari barahamutse bagiye bariyakira buhoro buhoro. Kera nanjye nkiri mutoya abantu babaga bafite iyo traumatisme mu rwego rwo hejuru baravuga ngo barasaza ariko muri macyambref ntago barasaza ahubwo baba ari muri situation muri environnement badashobora gukontrola kagahinda kabo bwa bwihebe bwabo ya situation barimo iyo niyo bari trauma rero iyo ihinduye environnement ugahindura situation uga create indi space iyo bashobora kumva bafite bya bintu byo batakaje nk'amahoro icyo gihe barakira. Par exemple Rwanda nyuma ya genocide bavuga ko hejuru ya 45% y'abanyarwanda twese twari dufite trauma. Icyo gihe muri make twese twarasaze. Ubu urabona ko abantu bari traumatize mu Rwanda turacyabafite ako ntabwo bangana niyo nombre bagenda bagabanyuka. Ivyo birori byo gutanga impamya bushobozi yiteka vyaranzwe n'umurisho w'i Burundi ubereye ijisho karyohera n'ugutwi akanyamuneza kagaragara karibonekeza ku muntu wese yari muri ico kibanza. Dusozere ano makuru mu bivugwa muri Afrika y'uburengerazuba. Umuririmbyi DJ Arafat yitavye Imana. DJ Arafat akaba yarazwi nk'uwamenyekanishije ubwoko bw'intambo izwi nka Coupé décalé. Yitavye Imana kuri uyu wa mbere itariki 12 Myandagaro bivuye ku isanganya yagize mu gihe ari katembera n'ipikipiki. Amakuru ava ku babibonye avuga ko yagonganye n'imodoka yari kitwara umenyesha makuru wa Radio Côte d'Ivoire muri quartier ya Angers. Nkuko amashusho ku mbuga nkoranyabuhanga avyerekana ngo muririmbyi yarababaye cyane akaba yaciye ajanwa kwa muganga mu maguru masha ari naho yaciye yitabira Imana. Kubw'ikimenyesha makuru Magazine Life ngo umumenyesha makuru wa Radio Côte d'Ivoire yagonganye n'uwo muririmbyi ngo we aracari mu bitaro. Aha niho amakuru twabateguriye agarukiye tukaba tubashimiye ko mwayakurikiye naho ubutaha.